I will sing for the rest of my life. Ndaramukije mwese muri kumara televiziyo Invité ndabakaze mu kiganiro c'umutumire c'uno munsi aho nizera ko muri benshi mukabikurikirana kandi aho ntakekanya ko kiza kubafasha muri hose. Ikiganiro c'uno munsi tuza kuvugana kubijanye no kunywana cyangwa gusubiza hamwe. Rero ndafise umutumire aza kubituyagirako asanzwe n'umuhinga muri byo kubijanye no gutatura amatati hamwe no gutsimataza amahoro. Yitwa Claude NKUNDWA, nashaka ndamwakanya aramutse kwadukurikirana. Ndabaramukije mwese. Murakoze cyane kona mwaje muri kino kiganiro c'uno munsi c'umutumire ni ryambere ndabatumiye kandi ndabatumiye nzi neza yuko tuza kuyaga no munsi muza kuduha umuco kugira ngo abantu benshi buba kubafashe mu buzima bwabo. Iyo bavuze bwa mbere kubijanye imbere ko twinjira mu kiganiro c'uno munsi iyo umuntu avuze amatati abantu batahurike. Abantu bico batahura bwa mbere kuvuza amatati biva muri vuga nyine gutata. Gutata bizana gutandukana hanyuma bigashikana abantu aho bishobora gutuma baronka icigwa bakura muri uko gutata bigatuma bashobora gutera imbere canke bivanye n'ihitamwe bagize bigatuma nyine batandukana no gusamburana bagasamburana hakaba ibyo twita rero ukubagura canke ibintu twita violence. Ariko amatati ubwayo so kuvuga yuko abara yagusambura. Amatati ni ikintu kiri mu buzima bw'umuntu mu bantu kandi no kuvuga iyaje ashobora gutuma abantu batera imbere canke abantu basubira inyuma bivanye no guhitamwe bagize. Murakoze cyane. Ibijyanye n'amatati ni ikintu gikomeye cyane nk'abarundi kuko twabaye mu bihe bitandukanye byiza n'ibindi bibi aho nizera ko bice muri kino kiganiro muza kutwagurira umugabo nashaka twinjire mu kiganiro c'uno munsi aho tuvugana kuvyekeye kunywana. Iyo abantu bise kunywana hari ukuntu gutandukanya bitahura mushaka kuduha insiguro yavyo. Ubwa mbere no kuvuga ko kunywana uko tubizi biba mu gihe habaye ibi bya bintu woroje kumbaza by'amatati yashikanya abantu ku gusambura ubuzima, gusambura aho babaye, gusambura ivyo basangiye, ugasanga mbere bifasha umwanya munini biza gushikaho biza kuva mu runganwe rumwe bikaja no mu rundi runganwe atagikozwe kandi ugasanga hageze igihe rero bihinduka umuco. No kuvuga umuco w'ubwansi, umuco wo gusambura, umuco wo kutizerana, umuco wo kwankana, umuco wo guhunga, umuco w'intambara, no kuvuga hagatakara kakantu kugushobora gutora inyishu yaba ikintu bitandukanye abantu ahubwo habaye n'akantu gatoyi ugasanga hace haba kujyana. Aho rero niyo haza kugera igihe ugasanga biragoye kumenya aho ibintu vyahereye naho biherera hanyuma ugasanga rero bihava bisaba yuko abantu hava baza gufata novuga ico twokwita nk'ikibira c'amatati biri hamwe vyose ukabishira hamwe kugira ngo turabe yuko dushobora gutangura urugendo rwo kunywana. Kunywana rero umvise ko namaze kubihizina si igikorwa kimwe canke bibiri. Kunywana n'urugendo rugizwe n'ibikorwa byinshi kandi mu ngero zitandukanye kandi rugoye udashobora no guha umurongo tomoye cyavuga ngo ibintu bigenda gutya ayi nko kuvuga ngo ngomba gucira ibarabara ndarikura ibujumbura rinshikana igitega. Urugendo rwo kunywana rushobora kugirana izinguzingu. Iyo rutanguye rero witegura yuko ugira ufate inzira y'izinguzingu ariko ukamenya yuko rutegerezwa kuko kunywana bitabaye cyangwa gusubiza hamwe mu gihe habaye amatati ahagaze muri kahise akinjira mu mico akinjira mu vyizegwa akinjira mu runganwe. Kunywana niyo nzira yonyene ibashikana gusubira gutangura ubuzima bose basangiye. Ico gituma twebwe tuvyita kunywana nk'abarundi cyangwa gusubiza hamwe. Hanyuma uko tubikora bijyana n'imico yacu. Hari abandi babikora bijyanye n'imico yabo. Igihugu cyose gifite imico yabo y'ukuntu bagira ibyo kunywana. Ariko kandi hagaca haza rero ikiruta vyose c'abakirisu twabihawe
nk'umuhamagaro usumba iyindi mihamagaro yose. Okay. Ndumva ari ikintu gikomeye cyane gose. None mushaka kutubwira ko ari bavuze ati usanga ari inzira igendera zungurika ukuntu mbwa ikatebe gashika hija. Mushaka kutubwira n'ite ntambamye zo kunywana. Intambamye ya mbere yo kunywana kuko navuze yuko ari ikintu c'amakiri nkenerwa mu gihe uba muri context canke ahantu habaye amatati yagiye muri kahise agasambura ibintu bikava mu rungano bija mu rundi ugasanga bino muri kahise. Intambamye ya mbere yamiba kuko igihe cyose mu rungano usanga bama babikeneye bavyipfuza, ariko intambamye yamyiba bwamara uburongozi bubi niyo ntambamye ya mbere yo kunywana. Kuko nimba ukunywana gusaba yuko ari kunywana kw'igihugu ni kuzoshoboka uburongozi butumva yuko ari cyo cambere gikwiye kuba kugira ngo abantu bashobore kuba ku buzima basangiye. Iyo niyo ntambamye ya mbere. Intambamye ya kabiri igikorwa cyo kunywana cyangwa urugendo rwo kunywana no ubwoba, kuko ivyo bimwe navuga vyose iyo bimaze kuja muri kahise bikaja mu runganwe bikaja mu mico bikaja mu byizegwa hagera igihe rero abantu babaho mu bwoba. Ikintu cyose ugasanga bakibonamwo intambamyi canke bakibonamo ikintu gishobora kubagirira nabi, hagaca haba ubwoba rero burya bufise navyo nyine ibindi bintu bijana hari kwihebura no kutizerana. Ivyo bintu byose ubishize hamwe bigira rero ikintu cy'ubwoba kizana ico nitwa paralizi canke ukumugara aho abantu bata ubushobozi bwo kubahuka gukora ikintu batamenyereye kandi gisabwa. Aho rero niho hatezwa kuba uburongozi kugira ngo abantu bubahugwe n'ivyo no kwita inspiration. Uburongozi busubiza intege mu bantu bukabereka yuko vya bintu bishoboka, bukarondera rukabereka n'uburyo bishobora gukorwa, maze hakaba no gutanga karorero abantu bakagira bati bwa bundi duhonyoye muri iki kirenge uyu mu kirenge uyu muri intambwe turashobora gushika ahantu. Iyo rero ubwo burongozi buriho abantu bazoguma bavyipfuza, hazoguma haba amarira, haba udukorwa duto ko bagerageza bo mu nzego zitandukanye, muga vy'ukuri atantambwe itera imbere kuko atamutwe uburiho. None bigeze ngaho onye mushaka guca mutwereka ngo ati ingazi zidutwara kuko kunywana. Yego amujana mu bitabo ariko hano sinkunda gukoresha iby'ibitabo cyane cyane. Reka dufate nk'iwacu kuko turi mu gihugu, turi mu karere k'ibihugu bikeneye gufata urugendo rwo kunywana nk'umugambi wibanze mu byo dushaka gukora byose. Kuko ivyo bitabaye tutavyubahutse ivyo tuvuga byose bizoguma ari indoto. Ikintu ca mbere rero gikenewe ubwa mbere na mbere, intambwe ya mbere no gutangura tukemera yuko ubwo rugendo ari ngombwa, tudashobora kugwirengagiza nimba tugomba kubaho canke nimba tugomba gutegura kazoza kabazodukurikira, nimba tugomba kubaka igihugu canke ihanga. Kwemera yuko hariho ibidutegeka ko ubwo rugendo ari gikorwa tuzo gukora, ico ncambere. Ivyo navyo no kuvuga iyo mvuze kwemera bisigura iki? Bisigura yuko hariho kubona yuko harabababaye, naho naje jewe ndemera ubwa mbere ko nababaye, hanyuma kandi ndemera ko wababaye, kandi jewe nemera ko nababaye kubera wewe wambabaje. Hanyuma kandi ndemera ko nawe wababaye kumbura jewe nakubabaje canke arabandi bakubabaje, mugabo ntegezwa kubanza kwemera ko wababaye. Hanyuma kandi twabona yuko ubwo bubabare dusangiye naho umwe wese yikwegera ko ku ruhande rwiwe, jewe nawe ntituzotera intambwe imbere mu gihe tudashatse kubwo bubabare turabe ingene tubukuranamo. Ivyo rero no kuvuga ngo biraza kunsaba yuko mbanza kwibagira ububabare, sindabwibagira ariko ndamera nko bushize hanze gato kugira ngo mbanze numvirize ubwe wawe. Hanyuma ndabwemere, ndabutahure. Hanyuma nawe mbone yuko umpaye ikibanza cyuko nawe ndakubwira, nawe unyumvirize kandi untahure. Hanyuma ivyo bica bidusubiza rero kuri ya ntambwe
ya kabiri ivuga iti none dukora iki hakora iki tumaze gushika ku cyaki cyo dukora iki niho tuca tuvuga rero tuca ducapa wa rugendo gukunywana kuko turarujana namo mugabo uko twamayibona reka ngeze ngaho we ni byinshi ari uko bikunda kuba kenshi kubera ubwo bubabare buba bwavuye mu runganwe rukaja mu rundi rujamo ikinyoma cinshi n'inzitanye y'inkuru n'amajambo n'ivyo tubwirwa n'ivyo dusoma ugasanga rero noneho bishitsaho jewe nshaka yuko uko nibaza ububabare bwanje bumeze ariko bose bakwiye kumviriza kandi bakemera hanyuma wowe ugahora bishitse akabari jewe mfise ubutegetsi canke ubushobozi ico kintu mfise kamere cyangwa bwa bubabare bwanje buntwara gushaka kwemeza bose yuko uko ariko kuri konyene muri iki kibano kandi bose bakwiye gukurikira uko bica biza kumera nuko wowe uraza gusaba uti uraza kuvuga uti ko siko biri ariko ninaguhoza kujaraza guhora hanyuma ndabandanya kumbure jo nzoto ubushobozi nina tubushobozi nawe kumbure ubushobozi bukakugwako nawe ucugira kwa kundi uko niko tugenda rero turasubizamwo vya bindi urunganwe dusubira kurusubiza mu ngorane rukabura akaryo kukunywana je nawe rero ntaco tuba dukeneye umurongozi avuga ati aba bantu fyo bavuga birumvikana reka rero ndabafacility ndabarongore kugira ngo uru rugendo kunywana bashobore kurushikako umvise rero ko navuze kwemera hanyuma cyo kwemera tukatuvuga ico dukora hanyuma hagaca haza uburongozi rero buturongora muri bya zingu ibitabo birafise izindi ntambwe bivuga n'ibini ariko abenshi bandika bivanye naho baba canke nivyo babonye no kuvuga umuntu yabonye uko aba muri Afrique du Sud banywanye acavuga yuko intambwe ari izaho muri Afrique du Sud wagiye muri Philippines acavuga muri Philippines wavuye muri Guatemala acavuga Guatemala hanyuma waje mu Burundi acavuga ivyo mu Burundi cyo gituma usanga ari ibihugu bimwe bimwe bavuga bati nimudutegeke ivy'iwanyu nimureke natwe tuvyivugire twigire ivy'iwacu twumva kuko ivyo mutubwira ntitubitahura mu bisanzwe iyo abantu bamaze kuvuga gutyo bafashe inzira nziza habasigaye kumenya yuko vy'ukuri bashaka kugira ivyabo basangiye canke ari vyabo vyajewe nkomeye uravuga ikintu c'uburongozi mbega nka hamwe hohera nk'imyaka 500 hari ikibazo cavutse hagahe imyaka 500 muri iyo myaka hagati na hagati ku myaka igira mwaka ugira 400 ata muntu ahagurutse nk'umurongozi ashobora guhagarika ivyo bintu byantinze mu bibandanye yego cyane aho inyishu ni ego nta nibindi nono kongerako kuko ico bikora nimwe bavuga hagera igihe bigahinduka umuco bimaze guhinduka umuco rero niyo hagira cyagira bavuga ati hagati y'inkoko n'irigi hatanguye iki ntubugishobora no kumenya ingene ibintu byabo uyu munsi nk'akarori hano iwacu turafise abantu umwe wese akubwira ati vyatanguye 72 hanyuma undi akubwira ati no 72 byari bimaze kwamuza ati 6 na kangahe ati kumwe mwe vyabashika abandi bati no 93 je niho nabibonye abandi bakavuga bati mwe mwabibonye kuko bibashikiriye mugara abandi vyatanguriye ko bo batashobora no kuvuga ko bari bake gusumba abandi bose ugasanga rero haruzogira igihe noneho ntushobora no kuronka na reference ari naco gituma mu bisanzwe urunganwe rugeze ahantu rukagira akaryo kuko ushobora kuvuga ibiganiro turiko turavuga hano abarongozi bakwiye guca bacakiranya kugira bagira bateka niko karyo kacu nico gihe tudakwiye guta kugira ngo ntibahakazi abandi b'imbere kuko noneho nta nakazoza k'abana batoyi tuba turiko turarondera rero mu bisanzwe novuga yuko ari igikorwa cangombwa kugira ngo bamwe nibo bavuga yuko ari ugukata iryo zingu cyangwa rukurikirane gugwanko gugusambura gubwoba gukwinubana kw'amacakubiri ibintu nk'ivyo kuko iterambere ntirishoboka atakunywana witwa Desmond Tutu yavuze ngo nta kazoza kariho atakunywana kubaye uri wenyene uri muhira uricaye uri kuriyumvira kubijanye n'u Burundi marketing yavye ndafise indoto we kubijanye na bino bintu ni hendoto ufise ndasimvuga indoto reka mvuge icizere jewe ndafise icizere
yuko ku myaka ndavye impagaze ku myaka maze kuva nciye ubwenge nivyo nagiye ndabona mfise ukwizera kuva ku kuntu mbona yuko ukwiyumvira kw'abarundi gusa no kugenda kuratera imbere nivyo hari turatumwanya cyane turatumwanya ugasanga akahise kadutanze imbere aho kuba muri kazoza ahubwo dusubiye kuba muri kahise ugasanga uyu munsi jewe nk'umuntu tungana asanga ariko yagezwe ibintu by'indwi na kabiri urumva atazi n'icyo ari byo no kuvuga ngo uyu muntu ariko araba muri kazoza ariko aba muri kahise kubera habaye kwirengagiza kurunganwe rurenganye gutorera umuti ibibazo mugo uyu munsi yuko ndaraba ndabona na kahise kagenda kaducuvya kadusubiza inyuma kandi katwankira gutera imbere ndabona umenga uko ururimi rw'abarundi ruranyereka yuko umwanya n'umwanya dushobora gushika ahantu tukavuga tuti nibaza ko byorangirira ngaha ko nibaza ko tumaze guhagwa kenshi tukabibona yuko igihugu hageze igihe harayibo bibiri bivuga ngo aho umuvyimba uzobure n'ibinyakabaka bizokoranira hageze igihe igihugu kiramera nk'umuvyimba ubona ko ibinyakabaka bigomba gutabagura je nibaza yuko gushika umunsi utanguye kubona yuko kubaka igihugu dusangiye twese ikaba impetso y'abarundi bose ari inyungu ya twese atanumwe avuyemo kuko mu gihe hazoba hari umwe ari hanze iyo metso azoguma dodora azoguma yikwega kandi uko azoyikwega hari abandi bari hanze bazobona bagira ati kumbure twamufasha yametse kavayo ntajya ahantu twohishi ujya mugongo nitwe twowijyamiramwo hanyuma bose bakaburiramwo ivyo ngira turamaze kuburirwa kenshi sinibaza yuko hari akaryo kanya kenshi tugiye guta rero ndabona umenga turiko turiga turiko turatahura turiko turabona bikaboneka yuko umwanya n'umwanya akajyango karashobora kuguruka hanyuma tugatera intambwe imbere nizihe ingaruka nziza kuko ikintu cyose gikozwe neza iminsi yose hama hari ingaruka nziza mushobora kutubwira ingaruka nziza dukukunywana ingaruka ya mbere nziza yo kunywana nuko indoto y'abarundi ishika indoto y'abarundi nayo twese turayizi yanditse ahantu hose tugenda ubumwe ibikorwa amajambere uyu munsi intwari igezweho nayo uyu munsi yabishize mu rurimi bose bumva bavuga ngo turi kumwe twese byose bica bishoboka iyo si slogan politique nibaza yuko ivyo vyemewe hose iyo abantu bashize hamwe bakaja hamwe nta kimwe gishobora kubabuza gutera imbere iyo abantu bashize hamwe bakaja hamwe nta ntambamyi nimwe ishobora kuba abantu bose barazi meme no mu buryo bw'inkemu turazi yuko kuba kumwe bisambura ubushobozi budasanzwe rero umunsi tuzokubahuka tukataka iki gikorwa uru rugendo rugoye cyane tugafata kahise kacu tukagahingura hanyuma tugasubira kubaka histoire twese dusangiye umwe wese yumvamo atari ya histoire usanga ivuga yo gushaka gushira hejuru aba no gukumira aba mugabo tukabona yuko ari histoire itwereka ingene twari hanga giza ubwa mbere ingene twaryubatse basokuru baryubatse ingene twarigwaniye ingene kandi twarisambuye hanyuma tukabona ingene dushobora kuryubaka kugira ngo ibe yametso ya bose ico gihe tuzobona yuko ivyo dushaka vyose bizoshoboka gutera imbere ibikorwa bizoba harabo mpangenda turiko turakora udukorwa dutandukanye duto mu makominote habwira nti iyo hari indongozi ahantu iha umutekano abantu bose abayituye ikabuzuriza bose ikintu cambere gitangura kuzana umutima mwiza mu bantu hagati yabo bwa mbere hanyuma no kwiyumvamo uburongozi muri ico gihe ntuzohamagara abantu ngo muharuri barabara hagira baza n'abataza naho uzogira ngo ibi ni vy'umugambwe kanaka ibi ni vy'umugambwe bazobona service baronka bazobona ingene bafashwe bazobona ingene icuka umwuka babayemo uwo ni uzohinduka inguvu ziterambere ariko mu gihe tutokubahuka ngo dufatire urugendo twashizwe imbere n'urunganwe rurenganye rwashizwe imbere n'urundi ruzoshigwa imbere mu gihe twe tutobikora ibyo tuvuga byose byo gutera imbere ni indoto n'amajambo navyo tuzoshika mu kurangiza kino kiganiro tuno munsi nduva ko muri kumuduha ivyimviro bikomeye cyane bishobora kubaka abantu benshi cyane none mu kurangiza kino kiganiro nibiki bisabwa kugira ngo kunywana kuzobukurama kugira ngo no kuvuga kurama mu gihe kwabaye
kugira ngo kurame ico rero ni mu bisanzwe naye kucishura kumbure kuri kimwe wambaza c'intambwe ngaca ndeka kuja mu vy'ibitabo ariko kunywana iyo kwabaye no kuvuga ngo urunganwe rwahisemwo gufata gwa rugendo rugoye rw'izinguzingu bakarukora hanyuma rukabashikana ahantu bagira bati turashikaho twandika kahise kadushira hejuru twese kandi gaduha ikibanza twese igice gikurikira haba hasigaye rero kubaka inkinzo zikinga ibindi bintu bizoza gusambura kwa kunywana kubatswe ibyo navyo bihagazwe mu bintu bikeyi cyane ubwa mbere na mbere misi yose no kwama witonda urunganwe rwose rukama gwitonda ingene rutora indongozi ivy'amahiganwa y'imigambwe n'ibiki bakabiraba ego bagahiganwa ariko baraba umugambwe wose ugira ati iyi ndongozi nshize imbere mu gihe ariyo yotwara izoba ari nkingi y'ivyo dushizeho canke byose birasubira inyuma ko twarabonye ibihugu bikomeye cyane gose mu vya gisirikare mu vy'intwaro mbere bikontrola n'isi yose mugabo haza ubutegetsi kanaka ukabona ibintu byose bitanguye kunyiganyiga ukibaza ko ari vya bihugu bikomeye inkingi ya mbere no gushiraho uburongozi bwama bukingira vya bindi vyajaho icya kabiri no gushiraho inzego zama zikomeza kandi zigakingira vya bindi vyajaho inzego rero yumvuze inzego simba muze cyane vya leta gusa inzego novuga ibyo twita muri sociologie les institutions sociales hariho ego hari inzego nk'ubucamanza n'ikintu gikomeye cyane urwego mukuru w'igihugu gikomeye cyane kwa gisirikare n'urwego rukomeye cyane ariko dufate kandi programme mu amashure yigisha urunganwe iki ajana urunganwe kuba bande hanyuma amashengero yoyo ajana abantu mu kwizera gusambura vya bindi canke kubaka vya bindi nivyo navyo nyene abarongozi mu nzego zitandukanye bakwiye kwama bariko barabiraba vyose ibintu vyose bikorwa mu gihugu bikama bijana kuja gukingira kwa kubana no gutegura kazoza bose basangiye murakoze cyane umwanya uraturega rero ndabashimiye cyane ku vyiyumviro mpeje kudushikiriza ubwenge bw'Imana mbega ikindi gihe twatumye kugira tubandanye mushobora kuzotwita kugira tubandanye yego cyane murakoze cyane yego nawe murakoze ndashimiye cyane wowe wese yeka dukurikirana muri kwigana c'umutumire aho tuvuga kubijanye no kunwana umutumire wacu yashoye gutanga umuco ukuntu vyokorwa n'ukuntu vyorama rero mubandaye muvyumvira ko aho muri hose mubishiye mu ngiro mubibeho gutyo onye mubere umugisha urunganwe rwanyu n'urundi rungano ko zagenda rakurikirana rero murakoze cyane naho utaha mu kindi kiganiro. God gave me a song I will sing for the rest of my life.